Idi Amin ni umwe mu ndongozi za Afrika zizwi mu bantu batwaza umukazo n'inkoni y'icuma abanyagihugu n'ubutegetsi. Idi Amin Dada Ume ku mazina yiwe nyakuri yatwaye igihugu ca Uganda imyaka 8 gusa kuva mu mwaka wa 1971 kugeza mu mwaka wa 1979 mu guhimba ubutegetsi no kuboregwa no gutwara. Ikosa rimwe ridasanzwe yakoze yabaye gutera Tanzania kugira ngo yigarurire igice ca Kagera. Ibi ubwavyo vyamuviriyemwo kwirukanwa ku butegetsi n'ingabo za Tanzania bafatikanije n'ingabo zagwanya ubutegetsi bwiwe za Yoweri Kaguta Museveni. Aratarahunga aho yahavuye apfira mu mahanga mu gihugu ca Arabia Saudite Ijeda ku wa 16 Myandagara mu mwaka wa 2003. Ku mashuri make cyane ariko akatorwa n'igisirikare, Idi yaje gutembagaza ubutegetsi bwa shebuja Milton Obote ku wa 25/0 mwaka wa 1971 aza mu kuduga mu gisirikare kugera yigize Marshal mwaka wa 1975. Nyuma mu mwaka wakurikiye mu mwaka wa 1976 yigira perezida w'amaho Perezida Avi. Tuzogaruka vuba cyane ku vyaranze ubuzima bwiwe, ariko nkundira uyu munsi tuvuge ku vyerekeye intambara yateje mu kugira ngo yigarurire igice ca Tanzania bamwe bita intambara ya Kagera. Yabaye amezi 10 gusa kuva mu mwaka wa 1978 mu kwezi kw'icumi kugeza mu kwezi kwa gatandatu kw'igihumbi kimwe n'amajana 1979. Abanya-Uganda bo bayita intambara yo kwibohora. Ese vyaje kugenda gute? Ino ntambara yagiye kugenda gute? Tuzogaruka ku bice bine vyagiye biranga ino ntambara. Uyu munsi turahera ku gice ca mbere. Nizere yuko uri umwe mu bakurikira cyane ino channel YouTube ya Ivyacu TV, ndetse tukaba tugusaba yuko ugira subscribe kugira ngo amakuru atandukanye uzoza urayakurikira kuri Ivyacu TV. Jewe nitwa Ntakarutimana François, ndi umukozi wa Ivyacu TV. Ikaze. Uganda na Tanzania ubwavyo bisanga imipaka ya kilometero 396. Muri ivyo birometero igice kinini cyane n'ikiyaga ca Victoria. Uganda iri mu buraruko bw'iki kiyaga, nayo Tanzania ikaba mu bumanuko. Kugenzura ikiyaga ca Victoria kuri Idi Amin Dada yari iturufu nziza cyane kugenzura urudanazo rwakorerwa mu ico kiyaga. Kugira abikore rero ntivyari kwizana uko vyasaba yuko afata intara ya Kagera muri Tanzania, nuko uburengero uburaruko ndetse n'ubumanuko bw'iki kiyaga bikaja mu biganza vyiwe. Idi Amin yabanje gutangaza ko koko agace ka Kagera gasanzwe kari muri Tanzania kari gakwiye kuja muri Uganda. Ibi perezida wariho ico gihe nyakwigendera Mwalimu Julius Nyerere Kambarage yabicungiye hafi nyuma yuko atanguje intambara kugira yigarurire aka gace. Akubitwa buyoka Marshal bimuviramo guta arahunga. Milton Obote yatembagaje ku butegetsi. Idi Amin yanditse ko gutera Tanzania vyatewe n'agashavu ka bamwe mu basirikare bari bananiwe gukura Idi Amin ku butegetsi. Mu vyakozwe rero mu guha ikuzo ubutegetsi bwa Idi Amin bikozwe n'akagwi gato cyane mu gisirikare, bikaba bitari vyishimiwe n'abasirikare indiri ba Uganda. Mu basirikare bari hejuru mw'uyo mugambi wo gutera Tanzania harimwo Lieutenant Colonel Juma Mutabika na Colonel Abdu Kisule. Tanzania yo yemeza ko gutegwa kwabo vyari ihangiro vya Idi Amin ryo gufata agace k'uburaruko bwa Tanzania kugera mu ntara ya Tanga mu ntumbero yo kugenzura ubucuruzi bubera mu kiyaga ca Victoria. Intambara ubwayo yari isanzwe itutumba mu gihe Milton Obote nyuma yo kumutembagaza ku butegetsi yari yarahungiye mu gihugu ca Tanzania. Ibi rero ubwavyo bikaba bitari vyishimiwe namba n'igihugu ca Uganda catwagwa na Marshal Idi Amin. Ubwo yari muri Tanzania, Yoweri Kaguta Museveni nawe yatanguje ibitero agomba gutembagaza Idi Amin. Julius Nyerere yarasanzwe afitanye imigendera myiza na Milton Obote, akaba rero yarafashije cyane Obote ibikorwa byo gushinga ikiroberi kugira yivune mu mwaka wa 1972 asubire ku butegetsi. Intambara rero hagati y'abagwanyi ba Obote n'abasirikare ba Uganda yari yararose ku mupaka gusa. Ibi vyaje guhagarikwa gato nyuma y'amasezerano y'amahoro yakozwe hagati y'ibihugu bibiri
igihugu ca Uganda n'igihugu ca Tanzania. Abategetsi bo hejuru Nyerere na Idi bose nubwo bari basinyanye amasezerano bagumye bacunganye hafi ndetse banarabana ku kajisho. Vyaje guhuka mu ntango z'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu ubwo Idi Amin Dada yatangura kwemeza koko agace ka Kagera kugeza ku ruzi kwa Kagera kari gakwiye kugenzurwa n'igihugu c'u Buganda. Nyuma y'imyaka yakurikiye ubutegetsi bwa Uganda bwagiye buhura n'ibibazo vy'ubutunzi, imigumuko ndetse n'abasirikare ubwabo batari bishimiye namba ubutegetsi bwa Idi Amin. Muri Gitugutu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani abasirikare ba Uganda mu kwerekana ko ivyo shefu wabo yavuga ko ari ukuri batanguye kwinjira muri Tanzania mu ntara ya Kagera. Nyuma yo kwinjira muri iki gihugu ingabo zatanguye ibikorwa vya kinyamaswa harimwo kwiba, kwica, gufata ku nguvu abanyagihugu bari basanzwe baba mu ntara ya Kagera. Mbere gato mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani mu kwezi kw'icenda ingabo zarinda umupaka za Tanzania zari zaratanguye kubona ibidasanzwe ku mupaka wabo n'igihugu ca Uganda. Abasirikare bari biyongeye cyane mu gihugu ca Uganda, muri bo hongerejwe n'ibigwanisho harimwo ivya rutura, ibiduga vy'intambara, ibifaru ndetse n'indege. Ingabo zirinda umupaka zabibwiye indongozi zabo zo hejuru muri Tanzania zibifata minenegwe. Narirya ibi byose vyariko bibera imbere muri Uganda bitariko bibera imbere muri Tanzania. Indege z'intambara ndetse n'izikora iperereza nazo zirirwa ziyerera hejuru y'umupaka wahuza hagati y'ibihugu bibiri, no kuvuga igihugu ca Uganda n'igihugu ca Tanzania. Lieutenant Colonel Morrison Singano wa Tanzania vyageze naho asaba ingabo z'igihugu, akaba yarasavye ingabo igihugu hamwe n'ibigwanisho, ariko urongoye ingabo akaba yiciye amatwi. Igenekerezo rya cenda Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umunani nibwo urugamba nyezina rwatanguye. Ingabo z'Ubuganda zinjiye bwa mbere muri Tanzania bakoresheje imiduga y'intambara. Kari akagwi gatoyi cane k'abasirikare gusa kashoboye guturira inzu zibiri mu kigwati ca Kakuyu. Tanzania ntiyarekeye aho kuko yatanguye kwivuna, itera za rocket, umucanga utangura kwaka ndetse n'imiduga bari bajemwo irahononekarira. Ku maradiyo ya Uganda hose uko vyavugwa, bemeje ko Tanzania yashatse kwinjira mu Buganda, gusa igisirikare ca Uganda kikahabera amagabo. Ivyo ubwavyo vyabaye inyanduruko n'imbarutso y'urugamba atawari kwitega yuko ruzoba rurerure, ndetse n'uwarutanguje ndetse n'uwasomborokeje ari we azohava asogotwa imbugita agata agahunga. Ku minsi yakurikiye ku wa cenda Gitugutu indege za Uganda zo mu bwoko bwa MiG zatanguye gusuka ibisasu ahatandukanye muri Tanzania, na cane cane ku mupaka wahuza bino bihugu. Igisirikare ca Tanzania gitangura guhangana buke buke bibaza yuko ari ibisanzwe. Gusa ku wa 18 Gitugutu ibintu vyabandanije biba bibi cyane. Indege za Uganda zakomeye kwinjira muri Tanzania ndetse zibasha gusuka ibisasu ku biro vy'intara ya Kagera n'imiji ya Bukoba. Abanyagihugu batangura kubona ko bidasanzwe, baratabarahunga. Ibintu vyarabandanije biba bibi cyane, ndetse ku igenekerezo rya 27 Gitugutu indege za Uganda zongeye gutera Bukoba. Amabombe yisuka hafi y'ibitaro. Abasirikare ba Tanzania batanguye rero kwivuna, babona yuko urugamba koko atari agasomboroso gasanzwe, ahubwo ari ukugwana biboneka. Igisirikare kidasanzwe ariko gito cyane caje muri Bukoba n'abasirikare ba Tanzania bari inararibonye mu kurasa indege, bashoboye kumanura imwe ku igenekerezo rya 29 Gitugutu. Ibintu bitangura gukomera ku buryo budasanzwe. Ku igenekerezo rya 30 Gitugutu abasirikare 3,000 ba Uganda binjiye muri Tanzania kugira bashobore gufata neza Kagera. Binjira mu bice bine: Kukunga, Masanga, Mutukura na Mizilo, barongowe n'umusirikare adasanzwe wo kwipete rya general ariwe Yusuf Gowon. Binjira
ndetse binjirana ibigwanisho bikomeye. Bacinjira igisirikare ca Tanzania cihagazeho gato gusa baza kuneshwa, birangira Uganda itanguye gutera intambwe zigaragara ku mirongo y'urugamba, hamwe zigenda atankomyi, ahandi bahangana n'akagwi gato gato k'abasirikare, ndetse ubutaka bwa Tanzania buhakwa gufatwa mu mwanya mutoya. Bagenda rero bica basahura buri wese. Ku mugoroba bari bamaze kugenda ibirometero bishika 1800 bashika ku ruzi kwa Kagera ku kiraro ca Kiyaga. Aha bemeza ko ariho bifuza kugera no kwigarurira, gusa bifuza kwagura kugeza mu muji wa Bukoba, ariko ho ntivyakunze kubera imigwano idasanzwe yagiye irahabera. Kuwa mbere Munyonyo mwaka wa 1978 amaradiyo ya Uganda yatangaje ko igisirikare ca Uganda cabashije kurokora Kagera. Bemeza ko ubu uruzi rwa Kagera rugiye kuba urubibe canke umupaka wa Tanzania na Uganda. Nkaho ivyo bitari bisanzwe, Idi Amin nawe yaje aha yifotoreza ku bifaru vyasizwe n'ingabo za Tanzania, nawe atangura kuvyina itsinzi yuko Tanzania yambuwe intara ya Kagera. Ibi rero igihugu ca Tanzania kikaba kitigeze namba kivyishimira. Gusa mu kwirinda ko ingabo za Tanzania zoza gufata aka gace bari bamaze kwigarurira, ingabo za Uganda kwa gatatu Munyonyo baturikije ikiraro cari kuri Kagera. Abanyagihugu batanguye guhunga agace ingabo za Uganda zari zamaze gufata, no kuvuga intara ya Kagera. Ibikorwa vya kinyamaswa bitangura gukorerwa abanyatanzania bari basanzwe baba muri aka gace. Reka tugaragaze ngaha bakunzi ba Ibyacu TV kuri kino gice ca mbere. Nezere yuko igice ca kabiri utazocikwa, kugira ngo amakuru atandukanye kuri ino ntambara yabereye hano mu karere uze urayakurikira. Twari kumwe nanje na Karutimana François. Ndagusaba kugira subscribe niba utarabikora, kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe, ntuzocikwe igice kigira kabiri na gahwane.